amaze guhura n'umuntu aragenda aramubwira ati none wewe ushaka ubutunzi nawe urundi nawe ati ego ati ngo rero ndakwereke uburyo barondera ubutunzi sinzi ivyo bavuganye by'ibintu vy'impyemu nyene byo ngako mugwanizi arabimwereke amatwa asumira aragenda agura amaparcelle agura amazu ngayararunda amamodoka ngayashira ngaho amaze gushira ngaho mu nyuma yaragize ikibazo gikomakomeye cyane mu nyuma arambwira ati noneho umwana mbonye umenga arataye ubwenge cyambwira ati mama jya ku kazi hama jewe nimba wanyakire wandihiye inzu nk'umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana ndamubwira nti bigiye kugaragara ko ndumu escrow cyangwa nahamagawe n'Imana je natoye bibiri cyanabwira Imana uyu mwana adakize nanje nzopfana nawe kuko nimba ndiko nkora ibikorwa by'ubwami nuko uyu mudamu yanyishuriye inzu kugira ngo singire stress singire imitwarariko ibintu by'inzu naragiye umudamu ndabwira ati owe jya ku kazi hasigara umukozi ngaho n'umwana cyamitana umwana ndamugarana mu nzu je prie narasenze amasaha 3 ndabwira Imana nti Imana uyu mwana natakira je nzova ngaha akize nawe yopfa nzova ngaha agize tuzopfana Shalom nshuti bakunzi ba Holycanaantv TV ndabaramukije ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye kuri mikanje sene haje nkuko musanzwe mubimenyereye hano kuri Holycanaantv TV aje ndabashikiriza ibiganiro vya hano ndabibutse yuko Holycanaantv TV turabakunda kandi turabitaho ikindi naco reka nongere gusaba umukunzi wacu wese ahari aha turaba herereye kugira partage ndetse n'uravye nawe akagira subscribe sabone ego turabakunda kandi turabishimira cyane ndabifurije akazi keza canke umunsi mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho mumwe wese aherereye ndakiriye umutumire wacu kazi murakoze cyane nitwa bande ni niyo ngabo aho mumeze neza turashima Imana cyane okay nkuko bisanzwe bimenyerewe hano tubanza gusenga kugira ngo dutangure igikorwa cacu turaguhaye kazi birakunda ko dusengera ego nta kibazo murakoze cyane data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti mwami turaguhaye icubahiro turagushimiye umunsi mwiza cyane gose umunsi wo kubona kugira neza kwawe umunsi twongeye gutegwa iteka ryo kuba imbere yawe mu bwiza bwa kugira ngo twakire amajambo akiza imitima duciye bugufi ntabaritwe tuboneka ariko uboneke ntabara amajambo yacu agaragara ariko amajambo yawe agira ikibanza muri twebwe ace mu kanwa kacu akore ibimenyetso n'ibitangaza mu mitima ya bene data bose bagiye kudutega amatwi kandi bagiye kwakirana ubugwaneza ijambo rigiye gutangwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen urakoze cyane ego imbere yuko ntangura ikiganiro canje numvise noshimira umuntu yatanguje ino channel muramuzi ni mama Haure no mu mama adukuriye muri byose mwijambo byose pe ego ni mwijambo ni mu mafinance ni muri byose mama Haure ahari Imana imuhezagire cyane kandi mukomeze cyane kuko bino bintu ni ibintu bitaba bisanzwe haba ku muntu agishoboye uretse no ku muntu akuze ni ibintu bisaba kwitanga cyane cyukuri namwe abakunzi ba Holycanaantv muze mu mutera intege muri commentaire zanyu supporting turakeneye ko mutubwira ati mukore gutya turakeneye impanuro zanyu mu majambo make turakeneye ubufasha bwanyu ego nuko reka rero twinjire mu kiganiro cacu nyezina ikiganiro cacu cuno musi kiravuga ngo ni gute umuntu ashobora kubaka igicaniro mu mafinance mengo ni ibintu bigoye ariko tugiye kwinjira ndipa murumva kandi muraza gutahura kandi birabakorera mu izina rya Yesu ndakiriye umutumire wacu murakoze cyane murakoze ushobora gutangura ikiganiro cawe ukatubwira mbega kubaka igicaniro mu mafinance babikora gute ego murakoze cyane ama nkuko babitumenyesheje umunsi tugiye kuganira cyo bita kubaka igicaniro cy'amafinance canke cy'ubutunzi muri rusangi
Imana imbazo cyane gose. Ngusabe muntu uriko urakurikirana kino kiganiro ube attentif kuko vyo gufasha. Kuko iyo tuvuze igicaniro canke kubaka igicaniro c'amafinance ni ikintu kiri très important canke gifise akamaro gakomeye cyane ko gufasha uno musi, bigafasha uruvyaro rwawe, bikazonafasha amageneration ko agiye akurikirana mu gihe bagira gute babitahura. Kuko ibi twigisha no mu nzu y'Imana tuba twarabikoresheje n'abantu bakagira gute bakabishingira intahe. Hari ivyabona byinshi byo gushingira intahe, ivyo tuvuga ko bikora kandi ko bifise ubushobozi. Rero kubaka igicaniro barambaje bati mbega ni gute umuntu ashaka kubaka igicaniro c'amafinance. D'abord igicaniro ni kibanza aho isi ibiboneka ihuriramwo n'isi y'ibitaboneka kugira ngo bivyare ubuzima bushasha. Nk'akarorero umuntu iyo agiye muri Kristo Yesu, uwo Kristo Yesu turamuvuga ariko nta muntu aramubonesha amaso, uramwizera hama umwaze kumwizera muri wewe akavuka ikintu bita amahoro. Ruvuga ko uguhura na Kristo kwawe mu kwizera ko abaho kandi ukizera yuko igikorwa yakoze ku musaraba cyagize ubushobozi, wamwizeye nta mahoro wari ufise hama gacuvyari hagacavuka ikintu bita amahoro. Rero no muri bino bintu biroroshye cyane, n'uburyo kanaka ubufise ubutunzi bwawe hama ukabukoresha ibintu kanaka vy'imwemu bivanye nuko ivyo bintu vy'isi itaboneka bifise ububasha bihuye n'ibi bintu ufise by'ubutunzi, bigatuma ubuzima bwawe bugira gute buhinduka mu karere k'amafinance. Niko nogira gute no bisigura kubaka igicaniro c'amafinance canke c'ubutunzi. Ego. Okay, mbega nakahe kamaro ko kubaka igicaniro mu mafinance? Akamaro ko kubaka igicaniro ku mafinance ni kanini cyane gose. Kubera iki? Iyo umuntu afise ubutunzi butagira igicaniro, umunsi umwe buzohera kandi nta security wa ufise, nta burinzi wa ufise. Mugaye iyo umuntu afise ubutunzi umatanye n'igicaniro, ico gicaniro nyene nico kiburinda. Ego. Ni nkuko uko umuntu novuga yuko fate arakora urudandazo hajya mu isoko. Hama nimba akora urudandazo hajya mu isoko, hariho ama principe cyangwa ivyitonderwa vya leta yubahiriza. Rero kubera ko yitondera bino bintu leta yashinze, ararinzwe, arafise uburinzi kanaka. Nihaza umuntu amurenganya muri ako karere karakoreramo, leta izozivuga ati uyu muntu twe turamuzi. Mugaho hari n'abandi bantu usanga bari ngaho mu gisagara, ugasanga ntakora atanga n'ibintu vyiwe ntibizwi muri leta. Nihagira umuntu aza kanamwiba, uwo nta hantu mwazogira gute ntazokwitwara. Rero nivyo ni ibintu bisa nk'ivyo. Kugira igicaniro c'amafinance bituma ibintu vyawe bigira iki, bigira uburinzi, kandi ivyo bintu vyawe bizohoraho. Urumva aho bitandukanye n'ivyo ngaha mwisi umuntu ashobora kuba umwizigirwa muri leta canke akagira gute bivanye nuko business ziwe zahungabanye, leta ntikigaruka ngo urumva ngo kubera ko ngo wubahirije ibintu vyo muri leta ngo kunuko oya, wowe urubahiriza ivyo muri leta hama ivyo vy'urudandazwa biragusha. Mugabo iyo umuntu yubatse igicaniro c'amafinance muri no bwami bw'ijuru, hariho n'ubwenge bw'Imana ronka, hariho n'uburinzi bw'ibintu vyiwe. Rero plus abizi ivyo vyitondego akabikurikiza, n'uruvyaro rwiwe akabenforma akavuga ati ibi bintu twe twabyubatse gutya byubakiye kuri gutya, bakavyitondera. C'est fini, babarose ikintu bita eternité y'amafinance. Okay. Abakunzi bacu ba holycanaantv muri ko muradukurikirana, reka tugende tujane twese twatahuye ivyo turiko turavuga. Ubisanzwe murabimenyereye yuko iyo umuntu dufate ari umu commerçant, iyo umuntu yinjiye muri business, donc hariho abagenda kurondera ibicaniro ku bapfumu, akavuga ati jewe nje kugira ngo ushobore kurinda ibintu vyanje iki, barafise n'ivyo batanga, barafise ibimazi batanga. Rero twebwe natwe ikintu tuko turavuga muri kino kiganiro, natwe igicaniro cacu ni igicaniro donc ni kintu uha Imana, genre ukavuga uti iki kintu ndagitanze kizomvugira muri ibi bintu kanaka, sivyo? Ego. Sinzi ko wotanga akarorero keza kagaragara koroshe kugira ngo abantu bose batahure. Kukuntu umuntu ashobora gutanga ikintu kugira ngo kimubere igicaniro. Sinzi ko agitanga, sinzi ko hari n'amajambo arenza ko komsa kugira ngo abantu tuko turajana tugende tuko turatahurana. Murakoze cyane. Reka duje muri Bibiliya kuko ijambo ry'Imana niko kuri. Kandi Bibiliya
canke ijambo ry'Imana ni citegererezo c'ibintu byose tugira gute twigirako. Twese nibaza ko abantu basoma Bibiliya barazi ivyerekeranye na Eliya na Elisa. Barazi ujya mudamu w'Ishunemu. Barazi ibintu vyabaye. Hari gihe Eliya yagenda ahantu akagenda agakora ibikorwa vy'Imana. Hama akaza umudamu akavuga akamona akafati umuntu vraiment ndiko ndamuraba vy'ukuri arafise Imana muri we. Aca aramubwira ati je kumva ko nogira nk'umuntu mu rugo iwanje afise Imana ahaba. Ndumva yuko vraiment ko baragateka Imana inteye. Hama ikindi kintu niyumvira yuko Imana naje yondinda kuko Imana irinda aba bantu naje yoshaka kundinda. Aravuga ati okay ndaguhaye inzu hariya hejuru muri etage. Aragenda bayo byo gufungura amubeshaho abaho muri ubwo buzima. Mugabo uyu mudamu akaba arafise ikibazo kanaka. Urumva iki kibazo afise ni kuvuga yuko wewe ubutunzi bwiwe ni kuvuga kugira ngo ashoye kuba muri iriya nzu hari ibintu kanaka konsoma. Sivyo kandi uretse ko hari ibintu kanaka konsoma iyo nzu kumbure yuramuka yundi muntu akayipanga yo mu amafaranga. Uvuga ngo ya sacrifice yatanze ikimazi cy'ubutunzi bwiwe kubwo muntu w'Imana ngo agere gute abe muri ico kibanza. No kuvuga yuko nuko yizeye Imana atabonesha amaso mugaye yabonye muri we mu buryo bw'impemu. Acaravuga ati rero reka nakire uno muntu ubu butunzi bw'iwanje ndabukoresha mu bibwerekeye kugira ngo amatanye ubutunzi bwiwe hamwe n'Imana itageze gute itaboneka. Bibiri itwereka yuko hari aho aba badamu wasanga washaka no kuri Elisa byarabaye. Hari aho abadamu bagera agapfisha umwana agaca muhamagara ti hewe jewe napfishije umwana hama nawe ufise Imana. Rero we kufise Imana nkaba nakwakire kwera ko ufise Imana nkaba nahitanye ubutunzi bwanje nkawumatanya n'Imana yawe. Rero iyo Mana yawe cyumvikane yuko irahari narize ki hari. Rero nizinzurire uno mwana. Urumva? Rero hama uyu muntu akavuga ati Mana urazi ko anyakire nk'umukozi wawe. Yahitanye ubutunzi bwiwe abumatanya n'igicaniro cawe. Yizera Imana idahari atabonesha amaso mugabo iriho mu buryo bw'impemu. Rero ko yahitanye ubutunzi bw'akabumatanya nawe harageze kugira gute ko nawe wihesha iki wihesha icubahiro. Ndatanga karorero ivyo nabonesheje amaso ibintu twigisha c'est pas des théories ce sont des pratiques. Ejo bundi nari Gitega hamandi Gitega ngira crise financière ngira ikibazo cy'amafinance. Hacaza umuntu arambye ati je twarahuye mfise ikibazo cy'amafinance. Hama mfise ikibazo cy'amafinance ico gihe uwo muntu twahuye afise ideni vraiment y'amafaranga menshi en terme de millions. Mugana ubwira nti mama twizere Imana ibirema Imana icinzira dusenge turondera ikirere cyo guhereza amafaranga uyishure kwera uragize gute urarusha. Cya turasenga twarasenze Imana yugurura ibintu hazi ibintu sinzi shiramwe rira ryaje gukora ibintu. Iryo shira hamwe aca yinjira muri yo connection ayinjiyemo acaronka ya mafaranga nyene kwa kundi nyene acara yari. Rero ico gihe fisi ico kibazo cy'amafinance ntavyo nzi ingene yabimenye. Acaraza arambye ati umviriza mukozi w'Imana je nabonye Imana iri muri wewe yankore bitangaza. Rero ikintu ngomba gukora ni iki genda urondere inzu imeze neza ndakwishurire buri kwezi ntuzogira ikibazo cy'amafinance hama ugenda ukorera Imana ugize gute with the games. Ico gihe uyo muntu arandihira inzu mu nyuma akana kiwe gaca karagwara. Kagwaye arampamagara ari mu bitaro ico gihe genda vya bindi nyene umuntu avuga ati bo ndizeye nawe wizera ijambo ry'Imana hama umwana aragira gute arakira. Naragiye fata 5 minutes ndashimira Imana hama ndamusengera cyangwa ati madam taha no umwana wawe yakize nta bindi. Baca barataha bashitse muhira uwo mwanya wamenga katoye mitende. Bashitse muhira uwo mwanya nyene nkejo akana gaca kararemba. Uyu mudamu na telefone arambye ati jewe wa mwana wanje araremvye ntafungura vyanse agumarira ibiki nibiki. Ndambye nti okay sawa ntireka dusenge. Munyu arambye ati none umwana mbonye umenga arataye ubwenge. Cyambye ati mama ja ku kazi. Hama jewe nimba wanyakire wandihiye inzu nk'umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana. Ndambye nti bigiye kugaragara ko ndo escrow cyangwa nahamagawe n'Imana. Je natoye Bibiliya. Cyanabwira Imana uyu mwana adakize. Nanjye nzopfana nawe. Kuko nimba ndiko nkora ibikorwa by'ubwami. Nuko uyu mudamu yanyishuriye inzu kugira ngo singire stress singire imitwarariko ibintu by'inzu. Naragiye umudamu ndabwira ati owe ja ku kazi. Asigara umukozi ngaho n'umwana. Cyamitana umwana ndamubwara na munzu. J'ai pris nara senze amasaha 3 ndabwira Imana nti Mana
uyu mwana natakira je nzova ngaha akize nawe yopfa nzova ngaha agize tuzopfana kuko naje no bandumwisiko ni vyiza ko nimba yamatanije no butunzi bwiwe naje we ngaragaza Imana yagize gute yimatanije nayo narasenze amasa atatu uwo mwana amaze gusenga hava muri w'ikintu kimeze nk'igishashi kirabura gica kiraturika gituritse gaca gakoma induru adahwa yaradashwe yego gica kimuvamwo cya kiraturika gituritse umwana cyabona kugira gute abona kuba muzima ari degemvye yego rero no kuvuga yuko iyo atari kuba nawe yimatanije niki gicaniro canke c'Imana yabonye iri muri jewe no kuvuga ko nawe yari gushobora kugira gute kugira ikibazo c'umwana mugabo mpagaze kuvyo yakoze akimatanya nico gicaniro naravuze ijambo kandi narifise uruvugiro ha mu mwana agira gute ari degemvye peut-être yari gushobora gutanga amafaranga menshi canke agahomba uruvyaro rwiwe mugabo yarakize no kuvuga yuko ivyabaye muri kahise ni gitutu kibiriko biraba uno musi nimba umuntu akwizera nk'umukozi w'Imana akakonoha comme son pasteur mukorere ivyo ubwirizwa kumukorera nk'umupasteur wiwe kuko yubatse igicaniro yamatanije ubutunzi bwiwe n'igicaniro kiri muri wewe nuko okay. Oh, voilà, urakoze cyane. Ego watubwiye n'akamaro ko kubaka igicaniro. Bega uno munsi abantu bafise amafinance batubatse igicaniro bobo ingaruka nizi. Murakoze cyane. Ni kibazo kiza cyane. Hari abantu bafise 2 miliyari. Abantu bafise bikwegana novuga byinshi cyane. Mugabo badafise igicaniro cy'amafinance. Novuga ngo ikibazo cyambere bafise nuko ibintu byabo ntibigira security umugwaniza umunsi wose azoshakirako azobitwara ndabakarorero ejo bundi hari umuntu yandondeye ari muri Zanzibar yari umuzungu yarase ivyo cyo bita ubutunzi vraiment arabufise amahitano ubwo butunzi bwiwe ava muri Etats-Unis aza muri Zanzibar sinzi projet yarajemo hamaje muri izo projet sinzi ukuntu yasamaye gatoya bamutwara ibintu vyose bamutwara urukomba amazi Jicho gihe sinzi umuntu amubwiye ati je nafise umukozi w'Imana hari yanye azi ngene ushaka kudekoda ivyo bintu i Burundi ushaka kugufasha kudekoda ivyo bintu jewe acaranyandikira arambye ati jewe nta kintu na kimwe nsigaranye uretse impuzu gusa ngize gute nambaye ni machine nakoresha ibintu vyo muri company yose baratwaye arambye ati ikintu gihari ni cyaha je bambwiye ko bishoboye ati jewe nshaka rero swati birakunda ubu munota nyene uyu canke ndiyahura urumva nukuvuga ko yavuye muri Etats-Unis atunze afite amafaranga kandi vraiment yaraje gukora ikintu cyumvikana gikomakomeye cyane mugabo ku mpamvu zuko atarafise igicaniro cy'amafinance ubutunzi bwiyo bwarashoboye kuyonga nico gituma uzobona hari abantu benshi atangura ubona yarabaye umudandaza rurangirano sivyo yarabaye umutunzi rurangirano mukaza wumva ngo ibintu vyo byose ngo vyagize ikibazo nyimba ari ngo ari imodoka ngo za pararanganye ngo za gonze zagize ibintu biriyanye kwera nta security afise abandi nabo no mu gihe ivyo bintu bitazimiye ugasanga habaye ikibazo cyuko barabihangayikanye ubutunzi umuntu afise ntagira amahoro ubwo ntiba ari ubutunzi oya ivyo byo n'abafamaso barabifise efamaso barabifise bene ivyo biyabuza amahoro ibi kubwira ngo urumva ngo utunga amamiliyaridi mugabo uzora muri barza ntuzokwigera urara mu nzu utunga amamiliyaridi mugabo ntuzokwigera ubana n'umugore utunga amamiliyaridi mugabo uzotanga umwana ukwikimazi ifura ivyo n'abapagani barabifise rero umuntu muri make atubatse ikimazi atubatse igicaniro cy'amafinance ngo atangere sacrifice za mafinance yiwe arafise ikibazo gikomakomeye cyane gose kuko kimwe ivyo bintu ntashobora kubibamwo afise amahoro ikindi kintu kigira kabiri nta security bifise nuko ko umwanya n'umwanya byo nashobora no kugira gute kugira ikibazo okay ego dusa n'abasozera ikiganiro cacu begana akahe kajambo ubwira abariko baradukurikirana uno munsi batarubaka igicaniro canke bubatse kuko ibicaniro ni vyinshi hariho abatanga ibicaniro kwa satani gira kajambo ubahanuye ego nk'impanuro nshaka gutanga ku bantu kanaka bataramenya iribanga ryo kubaka igicaniro n'abandi bantu bubatse ibicaniro kwa sekibi ikintu cyambere cyo umuntu wa mbere wewe noherako n'uyu muntu yubatse ibicaniro kwa sekibi ibi bintu nta mahoro birimo naho satani yokubesha no munsi akakuryohereza umunsi umwe hazoba ikibazo gikomakomeye cyane merutse kumva inkuru y'umuntu yagiye ahura n'umuntu
amaze guhura n'umuntu aragenda aramubwira ati none wewe ushaka ubutunzi nawe ubundi nawe ati ego ati ngo rero ndakwereke uburyo barondera ubutunzi sinzi ivyo bavuganye vy'ibintu vy'impyemu nyene vyo ngakumugwanizi arabimwereke amatwa asumira aragenda agura amaparcelle agura amazu ngayararunda amamodoka ngo yashira ngaho amaze gushira ngaho mu nyuma yaragize ikibazo gikomakomeye cyane jewe ivyo nabibonesheje amaso Igitega ivyo bintu vyiwe uyo muntu nimba ari ivyo bamubwiye bavuga ko bamusavye umwana w'ifura bamaze kumusaba umwana w'ifura aranka umva ko gutanga umwana w'ifura vraiment umva ko si ibintu biba vyoroshe amaze kwanka vya bintu vyose vyarahiye nabibonye Igitega biriko birasha vyari haruhande hantu jewe nari niki ibaze guhitana kubona ugasanga ishuka iri ku matera irahiye mugiye matera ntiyagira ikintu iba ugashira impuzu ibasi gasha ugaba impuzu ntizigire gute nizisha uyu muntu ivyo vyarabaye nivyo nabonesheje amaso apana vyo nivyo kuvuga ngo gushikuza nivyo nabonesheje amaso ngenda ikarusi iwe ahantu vyariko birabera ruvuga ko vyahiriye Igitega nibiri karusi muhira bihirayo nabibonesheje amaso gutya ikintu cyose cyavuye muri izo nzira cyagize gute cyarahiye mugi kitavuye muri iyo nzira naco caba no kuvuga nimba ibasi tavuye muri izo nzira atakiguze muri amafaranga naco yaba rero muri make ivyo bintu nimba uri muri ivyo bicaniro vy'aba daimoni vy'amashetani hazoge uko imisi hera bagusaba ama condition udashobora hazogera igihe bagusabe ibintu kanaka utagize gute udashobora usange uragize ama depression wishwe n'agahinda uzoba ugurishije n'umuryango wawe hama ngaruke kuri no muntu nawe afise ubutunzi mugabo butagira igicaniro ncuti ubu butunzi butagira igicaniro nukuri nta security bufise nta burinzi bufise ahubwo kuneza yawe ukwiye kuja ahantu ukiyumvira hamukiga ukamenya ati mbega igicaniro ni iki nkuko twabisiguye ukamenya uburyo ubikora nimba ufite ahantu kanaka usengera ukegera ton pasteur ukamubaza mwigisha ingene ushaka kugira gute gukora igicaniro cy'amafinance kugira amafinance yanje agire security agire uburinzi hama ikindi kintu ubutunzi bwanje buze bugire gute buze bugumeho n'uruvyaro rwanje ruze rutunge nabuzukuruza baze batunge ntihaze obe generation ibaho ngo urumva ngo wese basogokuruza banyu ngo barabatunzi binabiriye usanga bibabaje ariko biraryoshe iyo uri umuvyeyi ukazova mu mubiri ugasiga abana batunze cyane gusumvya wewe hama abana nabo bakazogenda babisikanya gucyonye biba biryoshe cyane gose rero nimba utariko utubatse igicaniro cy'amafinance nuvuga ko wowe ufise ibintu biyoka ivyo bintu donc ni ibintu bihera umwanya n'umwanya bishobora guhera bishobora kudahera uno munsi kuri wewe mugabe bishobora kuzohera ku ruvyaro rwawe kuko wewe le diable ashaka kuguteza ibintu umugwaniza ashaka kuguteza ibintu bizotuma ubutunzi bwawe buhera kwa muganga abantu benshi bashaka gusanga afite amafaranga bakorera ko ubwo butunzi bwe butagira security ugasanga afite amafaranga yama yivuzamwe afite amafaranga yama depasa muri ibi naho utagize ikibazo ukazomva muri famille ngo hari umuntu acitse amaguru ngo hari umuntu ngo bajanye ngo muri Kenya cyangwa mu Buhinde cyangwa mu Bushinwa ngo rero ngo mumsaze ngo miliyoni ngo amajana 7 ngo urazi ko ari we dufise ngo niwe twikorako impyemu y'inyatsi bikazokwama muri izo nzira umuntu kazosanga arafite ubutunzi mugabo ndani muri baguma afise ubwo bavuga ati mbebasha ntabahaduka ingoraniza intwara amafaranga kandi bikama biraba gutyo rero niyo mpanuro no abantu gerageza uwo muntu ari muri ivyo bintu vy'ibintazi abivemo kuko ivyo bintu nibishika bizongwahangayikisha kandi bizogutuntuza byike n'umuryango wawe hamundi nawe atari karakora ivy'igicaniro ncuti kuneza yiwawe kuko ni kunyungu yiwawe n'uruvyaro rwawe n'amageneration ukazogenda kurikirana yiwawe genda uvyige ntibiteye isoni ahubwo birungukisha mwaraheza gihe cyane ikibazo ca nyuma niki hagati y'amafinance n'igicaniro nikihe umuntu yotangurirako hagati y'amafinance n'igicaniro umuntu yotangura kurondera amafinance canke yotangura kugira igicaniro ubwa mbere nambere hoho umuntu yobanza kubaka igicaniro hama amaze kubaka igicaniro akamenya ati igicaniro niki mu nyuma agakoresha amafinance yiwe kuri ico gicaniro kubera igicaniro kiraje gufasha kiraje guha inguvu amafinance yiwawe nuko reka ndagushimire kanya keza wafashe kugira ngo ushobore kutwiganira ivy'igicaniro kumbure abantu batwumvirije nizere yuko bafashijwe twari mu kiganiro kivuga ngo ni gute umuntu yo kubaka igicaniro mu mafinance yiwe turabizi neza yuko abantu benshi bafise ubutunzi butandukanye hano mw'isi bafise ibicaniro bitandukanye nivyo hariho abagenda ku bapfumu ariko ikintu twari ko turavuga twebwe uno munsi cari igicaniro co mu bwami buhoraho no kuvuga ngo ukagubwa neza
n'abasigaye amageneration uko azogenda arakurikirana akabaho neza. Reka rero nshimire umutumire wacu nongere ndamubwire ngo warahezagiwe. Amen amen. Kumbura ikindi gihe nitwakwifuza uzoduha kano kanya. Cyane gose. Sawa, merci beaucoup. Ego imbere yuko turangiza reka tubanze dushima Imana nkuko dusanzwe tubikora. Data wa twese uri mwijuru, turagushimira kuri Imana nyamana, ni wewe ntango kandi ni wewe herezo. Turagushimira kubwico wateretse muri twebwe, kandi turagushimira kukidushoboje mwami guhagarara hano kugira ngo dushobore kuvuga, dushobore gutanga ico waduhaye. Ndasengeye abakunzi bacu bose ba CANAAN TV aho bava bakagera, abumva canke ababona ibiganiro vyacu, ubahe gutahura no kumva ndetse binabakorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nshimire rero n'abakunzi ba CANAAN TV aho muherereye hose, ndababwire nti umunsi mwiza canke ijoro ryiza, mwarahezagiwe. Bye bye.